ku munsi w'ejo nariko ndavuga ngo ku nturo yabo y'icenda ku nshuro y'icenda agashimwe gatanguye kubaho bavuga bati reka dutangure kuza turashimira buri mukinyi aba yaritwaye neza mu migabane igiye itandukanye aba ku mukinyi yitwaye neza ndetse kumumenyereza ndetse no kuri ekipe byabaye ngombwa ko biba ku munsi w'ejo abasore bari nariko ndakubwira ngo bariko barashika bameze neza cyane bitwa ba Vini Junior abitwa ba Florentino Perez abitwa abandi abitwa ba Garnacho n'abandi basore benshi bagiye batandukanye brother basore banje turi kumwe bamwe bati agashimwe kagomba guhabwa wagomba kugahabwa yatwaye igikombe cha UEFA Champions League yatwaye yabaye umukinyi yitwaye neza muri UEFA Champions League novuga yuko yatwaye La Liga ari kumwe na Real de Madrid yagize contribution novuga yuko no mu gikombe cha La Liga nubwo ataje kuba meilleur joueur cyangwa meilleur buteur yari Vini Junior international brésilien aherekejwe na Florentino Perez aherekejwe na Carlo Dona Ancelotti bashitse hakiri kare by the way baratangura barafata n'amasanamu ariko imbere yaho gato Giovanni Infantino usanzwe twarashira mu mupira w'amaguru ku isi yose FIFA yari yabanje arafata ijambo ariko byo ngombwa ko agashimwe gatangwa Vini Junior abatahukanye agashimwe ka FIFA the best agashimwe navuga ngo kariko karatangwa ku ncuro yabo gice ku ncuro yako y'icenda kabayeho ya ni nkuko je kunaga ko bwana Pauline nagashimwe ubona ko ku munsi weje ku mugwa ku mwijoro ryo ku munsi we cyangwa se ku mugwa ku munsi weje ko batanga ubushimwe butandukanye nyuma yuko twabonye hatanzwe ubushimwe muri Afrika batabahereza abakinyi bigenge neza ku mugani wa Afrika no ku munsi weje rero nkuko je kunava ku ncuro ku y'icenda ubona ko nagashimwe kariko karatangwa ku ncuro y'icenda nyuma yuko kano gashimwe kamaze kuba gatahukanwa inshuro 3 n'uwitwa Lionel Messi inshuro 2 n'uwitwa Cristiano Ronaldo inshuro 2 n'uwitwa umusaza Robert Lewandowski Vini Junior nawe niwe yararamukiye ku mugoro ku munsi weje ahabwa kano gashimwe nako n'ubushimwe bwishwe ko buratangwa nibaza ko namba FIFA no munsi itegura ubushimwe bugahabwa abakinyi biba bigenjeje neza ni motivation biratuma habaho no competitive cyangwa se biratuma abakinyi bakora avuga ngo kare agashimwe nange ndagakene so Vinicius Junior rero nkuko benshi bagiye bavuga ngo inyuma yuko kinyamakuru France Football kitamuhereye Ballon d'Or bakayihereza uwitwa Rodri ku munsi w'ejo n'umundi abakinyi bagira kuri babiri basa nkaho bariko barahiganirwa kano gashimwe ubona ko Vinicius Junior yaje kugatwara ruje amanota make cyane amanota manuje uwitwa Rodrigo ubona ko nagashimwe gatangwa hakoreshejwe amatora abakapitene abamenyereza b'imigwi abamenyereza b'imigwi serukira bihugu rero ubona ko Vini Junior we yaje gutabakana kano gashimwe agatsinda cyangwa se imbere y'uwitwa Rodrigo yashoboye gutabakana Ballon d'Or ikinyamakuru France Football so nizera ko Vini Junior yabwirizwa kuba ameretse kano gashimwe nkuko je kunega kuravuga ngo uravye ibikorwa yakoze cyangwa se uravye yahoshikanye equipe ya Real de Madrid equipe ya La Liga equipe yahereje igikombe ca Ligue des Champions nibaza ko nawe yagize uruhara rukomeye cyane basezera imigwi komakomeye za Man City nka za Bayern yagize uruhara rukomeye mu ivyo bihe nabonye yanagarutse ko amajambo ravuga ngo ntabwo nari niyumvira ko nahonje no bwego gutwara kano gashimwe ati ivyo nari nifuza gushika ko ati Imana yarandengereje kuvyo nifuza gushika ko tibundi je nifuza kuba no kina equipe ya Brazil kina na equipe ya Pau ati ubundi bwo kukina equipe ya Real Madrid nkana abantu mukinyi atabukana gashimwe cyangwa se umukinyi aba mwiza wa FIFA kwisi yose mu mwaka wa 2024 ati ivyo ntavyo nari niyumviraho no nabonye umusore yishimye nyuma yo kuba yagize umubabaro wo kubura Ballon d'Or nibaza ko FIFA nayo no munsi isa nkayo yamuhonjeje amarira umusore yagize kuri Ballon d'Or yatahukanye n'uwitwa Rodrigo Cascante uwo bita Giovanni Infantino usanzwe twarashira mu mupira w'amaguru ku isi yose aravuga ati si vous voulez savoir qui est le meilleur au monde c'est la FIFA qui devrait vous aider basore nagashimwe gatangwa na FIFA aravuga ati mugomba kumenya umukinyi mwiza ku isi ati mubimenya mubifashijemwo na FIFA birumvikana ko yarashatse kuvuga ati Vini Junior kubutwaye kano gashimwe ka FIFA the best uri umukinyi witwaye neza ku isi yose eske FIFA na France Football nagomba birahurira heko umengo bita Giovanni Infantino yadomya akadomo kuri FIFA muri rusange ko ariyo rigomba ku definisa ko umukinyi ari mwiza ku isi ubundi mu mama Jane baza ko nubundi ari FIFA yari sanse ku definisa ati uyu mukinyi niwe yaranze umwaka cyangwa uyu mukinyi niwe yabaye mwiza kurusha abandi mu mwaka tuba turiko turangiza kuko ni premier matubanza twibutsa abantu bona project ndetse na Richarlison yuko ni gihembo ubwa mbere ho yari FIFA yari ifatikanije
na France Football mu gutanga Mm, iyo Ballon d'Or Ballon d'Or. ko nyimba haje ngo FIFA the best nuko kenshi meme shakurabe n'imyaka imaze kubitanga imyaka FIFA the best imaze ni imyaka itarenga 9 yonyene bisigura ko iyi FIFA the best yaje kubiza nyuma yaho hagize ibyo badahuriza ko ndavuga kuri France Football Na ndetse France na FIFA ubwabo ari babiri ariko igihembo nyene nyezina gica gitangura kwegukira uwari yakizanye mbere cyangwa wari yagipropoje kuri FIFA kuko France Football niyo yari yazanye icitwa Ballon d'Or izi Ballon d'Or zose mubona aba ba Ronaldinho aba ba Zinedine Zidane aba ba Ronaldo aba ba Ricardo Kaka aba ba Messi ba Cristiano Ronaldo batwaye zose c'est bel et bien cyari icyumviro cyazanywe na France Football ariko France Football ravuga ati nivyo turi France Football tugomba gutanga igihembo kiza kikabeneficia canke kikerekana umukinyi ati wewe niwe mukinyi waranze isezo niwe mukinyi waranze umwaka wa 2024 ariko ntabwo twitwara canke ico gihembo tuzotanga nta nubwo tuzogitanga kuri championnat twatunganije canke kuma tournoi twe twagiye ubwacu tugenda turikorera ariko turabizi neza cyane ko amahiganwa yatunganijwe na FIFA foko natwe twifadikanya canke twiyunga na FIFA kugira ngo ico gihembo kiboneke baza kuba bikora uko haratangwa za Ballon d'Or ariko mu nyuma muri 2015 nibwo FIFA na France Football bagize ibyo badahuriza ko bivanye nuko FIFA yari kiragomba kurikrama ibigiye bitandukanye ko kuri ivyo bihembo bivanye nuko FIFA yawugiti twe tugomba natwe kuorganiza amatora ukundi kuntu gutandukanye nuko mwe mu bikora gato ntaguciriye ngo FIFA yagomba kugira uruhara runini ya nibyo nari ndiko ndavuga ati twe tugomba kuorganiza amatora nkuko twe tuvyumviriye kuko nabakinyi baba bariko bakina ihiganwa twatunganije ariko France Football nayo iravuga ati ni gihembo tumaze imyaka myinshi dutaga kandi na initiative yacu nitwe twayizanye atero nituzi canke ntidushaka kumva pourquoi mwe mugomba kuza kandi na bi canke se ico bagomba gushikako FIFA na France Football byari bitandukanye FIFA we yagomba gupromoting umukinyi densire w'umwaka ariko France Football nayo yagomba kubikora biciye cyane mu bijanye na commerce kudandaza cyane ubundi Ballon d'Or bona Richardson ndanagushimiye cyane brother Ballon d'Or iya France Football kenshi yimba munabiraba ni bimwe mu bintu haba harimo commerce cyane haba harimo business yo kugo hejuru bitandukanye no kuri FIFA the best kuko FIFA the best hoho bara privilege abantu batora nivyo abantu bafite amaranga mutima ushobora kuvuga ati ndaza kuba ndabitwara gutya ndaza kuba ndabijana mu buhe buryo canke ndaza kuba ndabikora gutya ariko birazwi neza cyane yuko nyimba hatoye abamenyereza nyimba hatoye abakapiteni nyimba hatoye abo ba journaliste brother hari gihe nabo bantu batiriga bakavuga bati no yamaranga mutima reka ahe bahagararire hano nivyo rero byaje kuba binaba FIFA iza kuba nako France Football iza kuba yikora kuri FIFA iravuga ati twebwe rero ivyo bintu byo wanyu namwe murabikora twe natwe tuzobandanya dukora iwacu twe tuzobandanya dutanga Ballon d'Or atero namwe tubakuyemwe namwe muraraba ibindi mutanga nivyo FIFA ntiyari kuza France Football gutanga Ballon d'Or canke FIFA ngo nayizane ngo natwe tuje gutanga Ballon d'Or kuko deja turabizi neza cyane ko mu bintu bijanye na commerce canke mu bintu bijanye n'ikindi kintu cyose ushaka kuzana kirazira yuko uzana ikintu gisangiye izina nico uwagutanze kugikreya droit d'auteur muri make rero bisigura ko FIFA yategerezwa kurondera kandi gashimwe izana ariko gatandukanye mwizira gatandukanye ndetse no muri trophée batanga shakurabe trophée batanga muri FIFA the best itandukanye cyane na Ballon d'Or ya France Football rero baraza baragakriya kuva 2015 kariko karatangwa mwayivuze umaze kuba gatwara kenshi ni Lionel Messi amaze kuba gatwara inshuro zigera kuri zitatu karatwawe na Cristiano Ronaldo inshuro zigera kuri zibiri kwa Robert Lewandowski karatware Robert Lewandowski inshuro zigera kuri zibiri ndetse nimwe yatwawe na Karim Mustafa Benzema ndetse kuri no nshuro y'icenda rero ije kubitwagwa na Vinicius Junior rero baraje barayikreya irazira bariko brother nanje sindiko ndataro eske nyimba FIFA the best nkuko Gianni Infantino aje kuba bivuga ati FIFA niyo yarekuye kuba idefinisa umukinyi mwiza yaranze umwaka ati we Vinicius Junior uyumve ko ari umukinyi waranze umwaka 2024 eske FIFA the best iratandukanira he nande
na Ballon d'Or bwana apologize bwana Richarlison ico kintu naje nkomeje kuba ndacibaza ko cyane kuko FIFA the best kandi bikunze kuba binaba by the way ejo mu kiganiro twako turakora ubwo twako turagaruka ku bushimwe bwa kane bwana apologize hari akantu yaje aravuga ati ubundi kafu n'umuvyeyi ati yagombye ku navuga gute guha ubushimwe nujya yumve ko yakoze canke nujya yumve ko yagerageje gukora aterekana bati umuhe nubwo nabo babona neza cyane ko ibiharuro yarafise bitarusha ujya yimwe ariko nibaza ko aribyo byaje kubona kuba muri FIFA bwana apologize nyimbo witwa Rodri yatwaye Ballon d'Or turaza kuba twibaza ati SK FIFA the best na Ballon d'Or FIFA na France Football statistike ziwabo zose ntizihuriye kuri football kugira baze bavuga ko yatwaye Agashimwe akundi agatwaraka SK bose ntibarabira kuri football SK bose ntibari bafise statistike z'umukiza ibikombe nyimba bavuga ati Rodri yatwaye ibikombe nibi Vinicius yagatwara nibi ubushimwe yatwaye n'ubu ibintu byatumye yatwara Ballon d'Or nibi SK sivyo baza kuraba muri France Football ikibazo cyace kita why Vini Junior yabuze Ballon d'Or ariko akaza gutwara FIFA the best why Rodri yatwaye Ballon d'Or ariko akaza kubura FIFA the best nabonye namwenuriye cyane no ku manota naje ibintu byaje birantangaza ariko muri rusangi ni Vinicius Junior ubona ko barabasore bagira kuri babiri yaba Rodri yaba Vini Junior wabona ko byari bigoye kuza gukompara canke kuza gutrancha hagati yabo uwihuse cyane kuko waje kuraba bibe mumwe yakoze n'ibindi ubundi yakoze byari ibintu bigaragara cyane ko ama equipe yagerageje canke abakinyi babo bagerageje gukora byiza cyane kugira ngo bashike ku rwego bariko canke bashike ku mahiganwa bariko baragenda bahigana muri rusange novuga yuko Nagashimwe novuga ko emblème mérite kuri Vinicius Junior nubwo na Rodri nawe yarafise nayo mahirwe ariko ni Vini Junior nabona ko yaramerita n'imiburi igihembo personnellement ciwe ndavuga cuno mwaka wa 2024 kuko numwe mu bakinyi yagize umwaka mwiza cyane ndavuga kwa equipe ya Real Madrid nkuko project yaje ko navuga yatwaye n'ibyo bikombe byinshi yatwaye La Liga twara na UEFA Champions League aranga abo mukinyi mwiza cyane wa UEFA Champions League aba mu ba meilleur buteur ba Real Madrid muri rusange novuga yuko ni Vini Junior ubona neza cyane ko Agashimwe yaje kubaronka nako gashobora kuba kaza kakamutuma nawe yo kumva yonagira nizo nguvu zo kuvuga tereka nkore kugira ndabe ko no kumwaka uzanoza mu bakinyi bahiganwa muri ubwo bushimwe wona kanatsinda ubona ko ari n'umukinyi reka aragenda no kuri ritime imeze neza cyane yatowe n'ibice 25 by'abakapitene b'imigwi inserukira bihugu atogwa n'ibice 25 kwijana by'abamenyesha makuru atogwa ibice 25 kwijana by'aba dirigent ndavuga abafise novuga ngo uruhara runini muri mu migwi gitandukanye nk'aba president w'amakipe yatwawe ibice 25 kwijana by'abafana muri rusangi abakinyi bamutoye amajana 617 abatoye Vini Junior abamenyereza bamutoye n'amajana 438 novuga amamedia ibinyamakuru vyamutoye ni amajana 538 abafana batoye Vini Junior ni umuriyoni umwe n'ibihumbi 147 n'amajana 276 mu gihe kwa Rodrigo yarushirije Rodri kuri vote z'abajoueur abakapitene ndavuga ndetse na vote z'abafana ahandi hose nibyo handi binuretse kubakoca yaje kubarushwa na Rodri ariko handi wabona neza abamenyereza bo bagize amaranga mutima batora wabona ko bagenda bariko abamenyereza bagize amaranga mutima batora Rodri biravana kuko nagiye mbona benshi bagiye batora sito nk'abakanyi b'abakapitene niki n'abamenyereza baba batandukanye nabonye benshi haba akantu ko guhengama namwe no musi Granit Xhaka yofata agashira Florian Wirtz ku banda ca mbere kugira bififa do BC urumvikana barimo akantu ko kuvuga ngo nuwi wacu dukirana muri equipe imwe namwe no musi ubundi hagiye yabuze umunyaswisse w'abatora ameze neza inde Granit Xhaka igandi nawe yabuze uwatora cyangwa Florian Wirtz dukirana muri equipe ibintu byo gutora byo biba bisa nkaho umwe wese abikora sero sinibaza harimo harajemwe yegire bro statistics bazi hariko muga hajama kene kubita karanga mutima arabagerageza gutora basi bashizemo uraba nk'umumenyereza mu intamba mu rugamba rekana ko tunagacicemwe ko nawe umumenyereza ugaruka ku bantu batoye nawe n'umurundi ariko waje kuraba bwana apologize uraza gusanga
benshi barashiramwo ako kantu k'akarangamutima nyine benshi barashiramwo ako kantu k'amarangamutima benshi barashiramwo akantu ko kuvuga ati naka ko namukunda why ndeka kuyamuha kapitene Antoki ivyo yatoye reka duhere ngaho iwacu mu Burundi bari bafise abantu bagera kuri batatu bafise uburenganzira bwo gutora muri FIFA the best ndahera kusanzwe ari umumenyereza w'ikipe nserukiragihugu Sangwa Patrick yashoboye gutora Toni Kroos yatoye Kylian Mbappe atora na Jude Bellingham ubu ni Sangwa Patrick Mayani kapitene Saidini Bazonkiza yatoye Vini Junior atora Kylian Mbappe atora na Lamine Yamal ubusanzwe atora ishyirahamwe ishyirahamwe ry'abajournaliste ba sport ndavuga nyakubahwa Madame Liliane yatoye uwitwa Jude Bellingham Rodri na Lamine Yamal ntabwo yatoye Vini Junior yaniteze ko aza gushiramo Lionel Messi Madame Liliane naniteze ko aza gushiramo Lionel Messi kubi amukunda cyane kubi kabisa ku rwego rwo hejuru ubundi ubundi naniteze neza cyane narindindiriye numve kuza gutanguza Lionel Messi kabisa ubundi n'iryo kintu ukimuvuga gusa narinzi ko mu mutwe aricyo kintu kigira gitangura kiza ariko kuzana Lionel Messi harimo muri 30 ariko nawe yagariye yabaye wa gatandatu n'amanota 25 nako karusinera kukemera Riyad Mahrez yatoye Rodri atora Vinicius Junior atora Erling Haaland nyumba waretse umuntu yaje kwaronka amajwi menshi turabiye ku bafana witwa Lionel Messi ashobora kuba amajwi nka yose yaronse aya majwi yose yavuye mu bafana aya majwi yose 25 yose ashobora kuba yavuye mu bafana ibi bice yaronse bishobora kuba byaje bivuye mu bafana sinkubiye diko ndarabanga bashoboye gutora mu bushimwe bwo ku munsi w'ejo mukongomani Chancel Mbemba yari yatoye Kylian Mbappe Vini Junior na Lamine Yamal saza ariko Lamine basuwe yanagerageje Lamine Yamal numwe mu basore Vini Junior Kylian Mbappe amaze kuba mwico gikundiro ku bantu ariko urumva amwe yobandanye barakina ariko se muri gituma Lamine Yamal nkuko ende wo bita Chancel Mbemba gituma yagizene yashizemo Kylian Mbappe none nakubwiye ibi bintu biracamo n'amarangamutima apare statistique umukinyi abarakoze mu mwaka wa Kylian Mbappe kandabi Didier Deschamps umumenyereza w'ikipe nserukiragihugu y'Ubufaransa yatoye Vini Junior mu kibazo cya mbere Kylian Mbappe na Rodrigo Hernandez nako bari Kylian Mbappe ntiyoboramwo ariko ubundi aba Robert Lewandowski ntamo ya Vini Junior yamwigije ubita Robert Lewandowski yomwikoza Robert Lewandowski kwa FC Barcelona yatoye Rodrigo atora Lamine Yamal na Daniel Carvajal ntiyasizemo Vini ubundi yari yanagerageje nuko yakuyemo Vini ariko ubundi we yari yanagerageje basi gutora kubitwaye neza ubundi rero kuyemo Vini abakurikira yatwayeho na Daniel Carvajal na bavuga ubundi ukuyemo Vini atashizemo ubundi abo yashizemo nabo babikoze neza uwo bita Mohamed Salah yatoye kapiteni wa Egiputa akaba n'umukinyi wa Liverpool yatoye Vini Junior mu kibanza cya mbere Rodrigo Hernandez na Dani Carvajal Mohamed Salah yavuze ati je ndatora nkoresheje ibiharuro by'abandi bose bakoze Mohamed Salah ati je ndatora nkoresheje ibiharuro Mohamed Salah niwe muntu wenyine yakoresheje ibiharuro ashaka Rodrigo Dani Carvajal Gennaro Donnarumma kanigane nawe nta Lionel Messi Kylian Mbappe na Vini Junior si kapiteni w'Ubutaliyani uranyumvira abantu yatoye Lionel Messi nakubwiye Lionel Messi afite igikuniro ko Kylian Mbappe ashirako Vinicius Junior ariko antuka turabe muri rusange abantu bose bashima kwa Gennaro Donnarumma sinibaza ko no yareka abantu bose bagiye baratora turiho turaca ku bantu bose bagiye baratora ko n'abantu benshi batoye uraza gusanga antuka nk'ibice nka 80% bagerageza izina Vini Junior yapfumariza bamugerageza bagerageza gushiramo uyo muntu yitwaye neza ariko ego nivyo y'amarangamutima yaje ariko nabo bagerageza gushiramo umwe mwabo bantu bitwaye neza nivyo baza bagashiramo Lionel Messi ariko rabayaje arangiriza kuri Vinicius urambonera nko kwa Lionel Messi ko yatoye naho ntiyanitoye Lamine Yamal mu kibanza cya mbere Kylian Mbappe mu kibanza cya kabiri Vini Junior mu kibanza cya gatatu semerite kuko nandikimana negaso ndavuga ngo uwo watora wese izina Vinicius Junior yagerageza basi gushiramo arizana ubwa gatatu cyangwa ubwa kabiri mugabo ntabwo yagibagira Kylian Mbappe yabaye umukapitene atigeza agira amatora mu bakapitene bari bategerezwa gutora ku munsi w'ejo tuvyite iki basore banje inde Kylian Mbappe sinzi biragoye isigura ntibigoye isigura kandi biragoye cyane
gutora ubundi gutora ni uburenganzira bw'umuntu ariko navyo gutora kandi Gutora umukinyi uzi ko muri equipe imwe ashobora no kuba favori muri kano gashimwe kandi Gutora. nijyo jujya urigira contribution ko gutora dufate basi nka Rodri na Vini Junior Rodri iyo baza kunganya nk'ama pourcentage numva ko ijujya Mbappe yari ko bari buzi kandi gutora ngomba ngaruke ubwa mbere na mbere gutora ni uburenganzira bw'umuntu avuga ati hari igihe nto canke nkabireka c'est normal birumvikana mugabo nawe ubwiwe ncane yumvira siki no musi kuba atatoye Kylian Mbappe Rotine umubano wiwe ni Madrid bigiye kumera gute umubano wiwe hagati yawe na Vinicius Junior bigiye kumera gute kuko icyo ugarutse kuravuga ngo namba no musi Rodrigo Cascante yo na Vinicius Junior baza kunganya amajwi kire ijwi rya Kylian Mbappe rikaba ryabuze ijwi rya Kylian Mbappe uwari we wese yari kwiyumvira ko ryabwirizwa kuja kwitwa Vinicius Junior rero mu gihe iryo jwi ryari kubura yari gufatwa gute canke sino musi umubano wigiye kubandanya umera gute hagati yiwe na Kylian Mbappe ndetse no kwa Real Madrid baraza kubifata Madrid baza kubifata gute ico mbona cyo nuko no musi Kylian Mbappe Rotine nawe mbona nkaho umengo amaze kugira akantu ko kuba stress mu mutwe bivanye n'ukuntu bivanye na saison atanguye mu equipe ya Real Madrid byaravuzwe ko ibinyamakuru bitandukanye byavuze ko hariho uno munsi ivyo ano musaza ndi Carlo Ancelotti atariko arabwira Vinicius Junior kubijanye n'ukuntu abweza kwitwa mu equipe ya Real Madrid bikavuga ko afavore canke se aha agaciro cyane Vinicius Junior kurutwa ko aha agaciro witwa Kylian Mbappe Rotine peut-être Mbappe nawe ashobora kuba ivyo abikoze bivanye n'ukuntu abona bivanye n'uko abona ko hari ugupenderezwa cyane kwa Vinicius Junior muri equipe ya Real Madrid nawe bikanatuma ari no mu bihe bibi bikavuga ngo désormais kugira ngo nirinde nibizoca hagaragara ngo natoye Rodrigo canke ngo natoye ubundi mukiyatero wa Real Madrid atirekanere ko atawamagaze mugabo ibi vyerekana ko Mbappe Rotine umubano we hari Madrid bisa nkaho umengo harimo akantu katagenda neza ko amaze kudatora we yase kwerekana ico icari canke se uwashiki ariko ibice bikwereka ko kutaje mu matora hariho uravuga ngo sinza gutora Vinicius Junior kuko hariho ibyo bitameze neza muri equipe ya Madrid nkatora Rodrigo cyangwa nkatora Lionel Messi birerekana ko hariho n'ubundi bitameze neza ko yabikoze kose ubwe atatoye n'ubwe ari gutora kose byerekana ko Kylian Mbappe Rotine ari umukinyi wa Madrid tweme turi abakinyi Madrid bose abakinyi ndova ngo bafise ico begamiye muri Madrid batoye ntiyatoye Vinicius Junior uri ya Luka Modric yamutoye abagiye ba kapitene umenyereza wiwe ntiyatoye Vinicius Junior none ko Ancelotti n'abandi benshi batakabagiye baca muri equipe ya Real Madrid ntibatoye Vinicius Junior ariko Mbappe we nk'umukapitene wa equipe nationale y'u France yavyihojeje ariko ngo vyerekana ko Mbappe hariho akantu katameze neza hagati yiwe ndetse na equipe ya Real Madrid kuko ntiwari gukumbira ko Mbappe koko yaje gutora atari gutora Vinicius Junior canke usange nawe yanabigize kugira agaruke no muri polemique rega harabakinyi baba bakunda kuvugwa brother akavuga ati nyimba hatanzwe FIFA the best hagira hakubitwe nk'ikiringo cindwi nka zibiri canke nk'indwi yose bariko bavuga kuri Vinicius Junior bariko bavuga kuri Lamine Yamal bariko bavuga kuri Rodri nkuko vyabaye muri Ballon d'Or rabigiye cyane bariko baravuga ka Vinicius Junior ka Rodrigo byose byari ngaho Rodri Vinicius Junior bamwe ati Vinicius Junior yibye Rodri yibwe bambe yibye Rodri bamwibiye Vinicius Junior babaye mu camaboko niwe mukinyara ko Agashimwe ariko Kylian Mbappe nawe akavuga ati est-ce que je nyimba ngomba kwitwara neza cyane kwa Real Madrid est-ce que je nyimba ngomba gushika ku rwego rukomeye kwa Real Madrid nyimba ngomba kuba muri abo bakinyi bazo guganirwa Agashimwe ku mwakuza ibihembo bigiye bitandukanye ndavuga ku ruhande rw'iwanje je nyene atinza kubigenza gute bereza kuba bigenda gute ubwo je visibility yiwane niyo biri kiragenda imera nk'iyigabanuka kwa Real Madrid ko mbona umenga hari abakinyi bariko baragenda banza hejuru nawe akavuga ati reka nanje basi nkreye kano kantu ndeke gutora nanje basi ego baraza kuvuga Vinicius Junior baraza kuvuga Rodri baraza kuvuga Lamine Yamal ariko nanje ntibaza kunyibagira baraza kuncishamwe ati Kylian Mbappe niwe mu kapitene wenyine atatoye araza kubavuga ati skandale yaje kwa Kylian iki uza gusanga n'ama article menshi ku mugabane wabari muri ibi binyamakuru nivyerekana avuga Ballon d'Or FIFA the best nako FIFA the best yatwahukanye Vinicius Junior yaje kuba aronka Agashimwe nyuma y'igihe yaraherutse kuba adatora Ballon d'Or ati byagenze gute ariko baraza kuba bagaruka kuri ya nkuru eske Kylian Mbappe why ataje kuba atora ari kapitene w'igihugu cy'u Bufaransa nawe ishobora kuba ari polemique yaje kuba Kylian canke nawe ugasanga avuga ati ivyo Richardson avuze ati umubano wanje muri equipe ya Real Madrid eske nubwo utaraje hagaragara ngo tubone ko harimo utuntu tw'utunwenwenwe atariko nawe ushobora gusanga harimo ibintu bitameze neza cyane navyo bishobora kuba muri ubwo buryo ariko nta uramenye neza icyatumye ati je ko hane gwiwanje simbona ko hari
Mbappe simona ko Vinicius Junior ari mu Messi kwa FIFA the best nivyo ntawe uramenyera kugira ngo nirinde ko bazombona nabi ikanavyihoze vyose byose bibaho rero ntawe uramenye icatumye witwa Kylian Mbappe afata ingingo yo kuvuga ati sinza kuba ntora canke sinza kuba ariko ingingo irahari kunabimenya ko biranagoye kuko niyo nagusigurira ashobora gusigura ikintu kikamukorako kigakreya ibibazo bidakenewe muri rusange no gufata iyo ngingo nyene ntiyatoye mugane wa Luis Enrique niwe yavuze ati jewe mwitangazamakuru sinigira nsigura decision naje kumafata ejo bundi bamubaje kuri decision ya Randall Colomwani na Milan Skriniar yaje kuba basiga kuri match bakinye na Olympique Lyonnais uwitwa Luis Enrique mwitangazamakuru avuga ati ibi bintu nabitanguye kuva kera nkiri muto cyane ati n'abavyeyi biwanje nyimba nafashe ingingo nka jewe Luis Enrique nkavuga ati kijya kintu sindagikora ati kizire kuza kumbaza ati kiya kintu waretse ugikora kubera iki ati n'abavyeyi biwanje kuva kera nkiri muto ati cyo kintu sinigena ndagisigura ati aho naciye kwa FC Barcelona naciye muri Espagne naciye agiye hatandukanye kwa AS Roma ataho hose ntabwo je nka Luis Enrique nigeje sigura ingingo nafashe ati rero mwe mu byibagirwe ati ndakunda cyane ko abantu bankritika paraporo yo kuja mu itangazamakuru ngo nsigure ingingo naje kubafata rero na Kylian Mbappe ashobora gusanga nawe nyene aja ko bari umuntu ameze nko kavuga ati ingingo naje kubafashe ntimuyimbaze atari ko gufata ingingo nyene ko kudaturana nayifashe bigahera rero no kurindira rabanye batuzo nabimenya kwitwa Kylian Mbappe. Vini Junior mu majambo yaje gushikiriza inyuma yo gutwara agashimwe k'umukinyi yitwaye neza umwaka wa 2023 ushira umwaka wa 2024 birumvikana n'umwaka w'inkino twasozereye yavuze ati aujourd'hui je m'adresse à ce garçon qui avait en tant que meilleur joueur birumvikana ati uyu munsi ati ndatumbereje buno butumwa ku musore yaje kuba atogwa nk'umukinyi yitwaye neza birumvikana ko yariko arivuga ati aujourd'hui c'est son tour ati uno munsi ati ni cyo gihe ciwiwe arabandanya aravuga ngo ou plutôt c'est mon tour le moment de dire oui je suis le meilleur joueur du monde et je vais me battre pour le rester ati uno munsi rero ati nicyo gihe kiwanje cyo kubona ko ndumukinyi mwiza ku isi ati kandi ngiye kuguma ndumukinyi mwiza kuri nosi ya football ati ils ont essayé à maintes reprises de me faire douter de me diminuer mais ils ne sont pas prêts personne ne me dira comment je dois me battre ni comment je dois me comporter ati bagerageje kunshira hasi ati bangerageje kungira kwa makenga ati rero ati nta muntu numwe agomba kumbwira uko nzitwara ati nta n'umuntu numwe agomba kumbwira uko nzogerageza guhangana birumvikana ko babandi bavuga ati Vini agibameze uku Vini abayitwara uku bariya ngo ntacyo biba bimubwira kuko kandi bariya ngo nta ruhara bafise bwo kuzokuba bagira guhindura Vini uwariwe uno munsi arabandanya mu ijambo novuga ginkora mutima buri muntu wese novuga ngo yaje kuba avuga ati Vini Junior nawe yakagombye novuga ngo kuba ari umurokonesa nkuko yabaye ku munsi weje ati kajete Asao Gonzalo le système ne souciait pas de moi j'étais presque invisible mais j'ai gagné pour moi ma famille avec tout le soutien reçu tout au long de ce chemin Flamengo le Real Madrid l'équipe nationale brésilienne mes coéquipiers au fil des années, les gens qui m'accompagnent chaque jour dans ma routine, c'est qui m'admirent. Ati nyiri muri Sao Gonzalo ati nivyo ati ubwo uburyo ntibwanyemerera kuba mboneka canke kuba ndi uwo ndi uno munsi ati nabaye mu muryango wanje ati nawo uramfasha ati nafashijwe na Flamengo ikipe yanje yatuma menyekana mba nitwa Vini nakomenyekana ku dukoryo ndetse no kuri ku mateka yanje ntangura kwitwa Vini muri football ati ndashimira cyane Real de Madrid yangize uwo ndiwe yahatahukanye ibikombe bibiri bya UEFA Champions League na La Liga ati ndashimiye abakinyi banje hababo mu kunserukira gihugu canke abo muri equipe ya Real de Madrid canke nabo muri Flamengo twagiranye ibihe byiza nkiri novuga ngo ntaramenyekana ati ndashimiye kandi n'abantu bose bagerageje kunyereka ko turi kumwe bagerageze kunyereka ko bamfashi mu bitugu ati bose vraiment
n'abandi bose bankunda ati n'abandi bose banyumvamwo kajewe Vini umukinyi wa football ko ndi umukinyi mwiza ku isi ati bose ndabashimiye muri rusange ijambo rikomeye cyane ijambo rya Vini Junior mu masegonda agera kuri 2 basore kugira ngo turabone n'ubundi bushimwa ku bandi baburose ndagomba mugire icyo mvuga kuri no jambo ry'umusore Vini Junior ati menye no muziko n'umukinyi mwiza ku isi ati kandi ngiye kuguma ndumukinyi wa mbere mwiza kuri no si ya rema muri football aho yihenze nibaza ko muri we abwirizwa kubishyiramo kugira ngo abandanye agwana ariko nibaza ko nama twarabonye bamwe barabaye abakinyi beza bikarangira